Reka nanone dusubire tubaramutse tunabakaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa tubashikiriza amakuru avugwa cyane muri politike. Mu nkuru y'uheruka twabashikirije amakuru atandukanye avugwa mu biko biravugwa muri CNDD-FDD tubabwira icuka kibi kiri hagati ya President Ndayishimiye na bimwe mu bihangange vyo muri uyo mugambwe w'inkona. Tubabwira ko Perezida Ndayishimiye vyamaze kwemezwa n'umurwi w'abajenerali ko atazokwiyamamariza ikiringo kigira kabiri mu matora mu mwaka wa 2027 ni mu mwaka uzobamwe amatora nyene y'umukuru w'igihugu ariko no muri no mwaka wa 2025 akaba ari amatora y'abashinga amateka. Twababwiye ko umutekano utifashe neza, tubabwira ko tuza kugaruka ku biganiro vyoba vyarahuje M23 ndetse n'igisirikare c'u Burundi. Tubabwira ko tuza kugaruka ku rugendo rudasanzwe rwa Prime Niyongabo yoba yaragize mu gihugu ca Congo, ariko tukanababwira ko hoba hari ubwoba ko hashobora kwaduka kudeta mu Burundi umwanya n'umwanya. Nkuko rero nabibabwiye ndi kumwe na mugenzanje Salvatore ndakuramukije. Ndabarampirije ndabifuriza n'ikaze uyu munsi turamutse n'abandi bose bari mu mihingo itandukanye y'isi tubabwira tutikaze na karibu hano kwishana yacu ya YouTube ariyo ICTV Iwacu TV. Nivyo turafise inkuru nyinshi tugira tubashikirize, ariko tudatevye ngira dutangurire ku kibazo c'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu minsi iheze harakwiragijwe amakuru ko M23 ishobora kwinjira ku butaka bw'u Burundi, ariko President Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe yari yasavye abarundi kurikanura bakamera amagabo, kuko yavuga ko u Rwanda goba rugiye gutera Burundi akavyagiriza u Rwanda, akavuga ko ngo abantu bose bo kwitegurira intambara, ariko mu nyuma yarisubiye ko avuga ko abari biteguriye gukamisha igitero c'u Rwanda ku Burundi ngosubiza amero mwisaho. Aya majambo ya President Ndayishimiye yahindagurika umwanya n'umwanya, no munsi akavuga ibi ejo akavuga biriya, mwe mu bifata gute? Buriya Ndayishimiye uvagisha ku butegetsi uko mwavyumvise abantu babanye mu ishamba. Ndayishimiye barava ko umuntu nyene avuga amajambo uyu munsi akayavuze atazovuga ejo, ari ahindagurika nk'uruva mbese. Ariko rero urumva ko benshi rero bavugana Ndayishimiye mu nama zitandukanye, ivyo basohoka bumvikanye atavyo yagenda avuga bukeye. Uyu munsi rero urumva ko hariho abakora mu bwa CNDD-FDD usanzwe urongowe na Veronde Kuriyo bariko baca kubita n'amabuyi baja kuganira n'imigwi igwanya Kongo hariya muri musariko bwa Kongo umare wa M23 Rede Tabara ubusazwanye ubutetsi bw'u Burundi. Abo bose bariko bavuga ko boja kuganira, ariko bagaca mwibanga kugenda Ndayishimiye wewe atavyumva kumwe nabo nyine basanzwe bamugwanya umwana n'umwanya. Rero bashaka kumwihinduka ibiganiro n'ivyagenda neza bakavyumvikana ko Ndayishimiye bamukubita kudeta nta kibuza nta gisivya. Umwana n'umwanya bakumva ko deta yabaye hano mu gisagara ca Bujumbura. Abo nyene basaba bakorana mu butegetsi bw'u Burundi bashobora kusubira kurongora igihugu. Ndayishimiye bakaba bamutemagaje, bashaka kumwica, bashaka kumwangaza. Mu kimwe muri ivyo bishaka kumwanya n'umwanya. Nicuka kibi cadutse kuva hatanguye kuvugwa ko abasirikare b'u Burundi barungikwa muri Republika ya Congo, ariko bimwe President Ndayishimiye akaba yarabikoze atavyumvikanyaho n'aba generale. Bamwe bakaba baravuze ko ariko aragurisha abana b'igihugu muri Congo, mbere nayo mahera Tshisekedi ngo bamwe bakaba batazi irengero ryayo. Ibi vyacanishijemwo inzego z'umutekano mu Burundi gushika naho bamwe basaba ko President Ndayishimiye yoja gusigura iyo abasirikare b'u Burundi bari kugwanira imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka. Mu minsi iheze haravuzwe amakuru ko Reverien Kuriyo yoba yarageze urugendo muri Congo agiye kuvugana na M23. Bamwe bati Ndikuriyo yoba yagiye ku ruhande rwo kugwanya President Ndayishimiye. Hari ababifatiyeho bavuga ko ngo hoba hariko harategurwa ikintu kidasanzwe, aho hanavuzwe ko ngo hashobora kuba igitero mu Burundi kikegekwa kuri M23, kandi vy'ukuri hari bamwe mu bajenerali bo muri CNDD-FDD bagiteguye, ariko kubera ko icuka kibi kiri hagati y'u Burundi na M23 bagakamisha uwo mutekano muke uri mu buseruko bwa Congo, bakabasha kwikora ko President Ndayishimiye. Ivyo byose niko vyagenze nyene. Rega n'ubu ntibicaye kuba Ndayishimiye amafaranga ariko arakamisha muri Congo ku basirikare ariko baragwana hariya muri Congo. Niwe yajya wenyene, niwe yarya. Hari abandi bategetsi bari hano bakomakomeye bashangiye urugamba kugwana bakiri mw'ishamba, ariko amafaranga atariko barayaronkako. Ndayishimiye akavuga ko rero yivuganiye na Tshisekedi
ku musirikare umwe buriya afite amafaranga aharurirwa, hakaba uyu musirikare muri Kongo afite amafaranga ahembwa, hakaba igice kimwe rero gihembwa uwo musirikare n'ikindi gice kija kwa Ndayishimiye, ariko igice kija kwa Ndayishimiye aba bategetsi bandi bakaba batakironkako, agashavu rero bukaraniga kugana rero abana b'igihugu bariko bagwa ku rugamba batazi ico bariko barazira, n'amafaranga bakoreye ntibayaronke yose, hamwe rero bakayakatwa batazi impamvu bariko barayakatwa, akaja ku mukuru w'igihugu kandi perezida Ndayishimiye atari ku rugamba, bakava ko ari kuwota bonyene, kandi benshi muri bo bariko barapfa. Urazi ibiziga vyinshi vyagaragaye, hariya Guantanamo muri kambi iri ngaha nyene ku kibuga c'indege, ubona habitse ibiziga vyinshi, bahamba kamwe kamwe uyu munsi, ejo bahamba 3, ejo bahamba 5, ni ukuvuga hafi abasirikare benshi. Aho bose imiryango yabo ntihamba ababo ngo bahambane iteka, ntimenye n'abaguye ku rugamba babuzwe irengero ngo bamenyeshe amakuru, bakabona ya makuru yagizwe ibanga ntamenyekane. Ariko Ndayishimiye wewe ico yiyemeje, amafaranga yahabwa bakunyuruza, bakwica ugaherayo ntibabone irengero ryawe, canke ugapfukazi uri kiziga, Ndayishimiye amafaranga we akamisha ayaronka 100%. Ariko bavyeyi n'agahinda bafise, ntibagandara, ntibahambana iteka babo, bamva agahinda ni kenshi. Kandi n'abasirikare bakomakomeye bari mu gihugu nabo nyene bafise abana babo bapfiriyeyo, bafise imiryango, bafise inshuti bavyara babo baguyeyo, batoya babo barumuna babo baguye muri iyo ntambara, ariko ntagire ico bavuga mu gihugu, ntagire ijambo baronka. Ariko Ndayishimiye wewe akica amatwi, akabicisha inyuma y'amatwi, ibyo bavuga ntavyumve. Ubu rero barahagurutse bagenda mw'ibanga, baje kubagira ibiganiro hirya no hino. Ubu uzokumva icavuye mu biganiro ikibazo gishikiriza abanyagihugu bose, iradiyo ibishikirize, twese tuvyumva byavuye mu biganiro baganiriye. Niyo mihari ya M23 ntahite tabara, tuzovyumva mu minsi iri imbere, tuzatubabwira hano nyene ku mashane yacu. Mu makuru y'ubuheruka twavuze ko Perezida Ndayishimiye umuntu wenyene yo wasigaye yamukingiye ari General Prime Niyongabo, ariko amatwi adusumira nuko muri kino gihe icuka atari ciza hagati ya Perezida Ndayishimiye na General Prime Niyongabo. Muribuka igihe General Prime Niyongabo yagomba gukugwa, ariko ndakugarika akamuryamako, akanka ko decret imukura mu mabanga, akanka kuyishirako mukono, akarahira akarengwa kadashobora kwemera ko Perezida Ndayishimiye ashobora gukora ikosa nk'iryo ryo gukura mu mabanga General Prime Niyongabo. Ivyo Perezida Ndayishimiye yabikoze kuko yarafise amakuru ko hoba hari abagomba nyene kumutembagaza. Ico gihe vyaranavuzwe cane ko iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu RTNB vyoba vyamaze gukikuzwa n'abasirikare batari bake, hakaba haranabaye umwumvikano mu hagati y'abacungera ikambi ijejwe gucungera umukuru w'igihugu ndetse n'abacungera iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu. Ubuho rero biravugwa ko hari imikoranire ya hafi ya Prime Niyongabo ndetse na Ndakugarika, kandi bose bakaba baterekwa Perezida Ndayishimiye. Ibi akaba ari bimwe mu biteye ubwoba bamwe mu bakurikiranira hagufi ibibera mu Burundi, kandi biboneka ko bishobora kuvyura icuka kibi. Havuzwe ko hoba hari abantu bashobora gukora igitero kikava muri Kongo cikitirirwa Red Tabara canke kikegekwa kuri M23, kandi ngo ivyo bintu vyarateguwe, bitegurwa n'akagwi k'abategetsi bari ngaha mu Burundi bagomba kwinyegeza inyuma y'iyo mihari bagakurako ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Mubona ari iki cokogwa kugira abo bipfuza guhindura ubutegetsi bumvikane na leta, canke se bazobandanya kugwana gushika bakuyeho ubutegetsi buhari, nimba mu mugambwe bwabo batumvikana, kandi hakaba hari n'abantu bakuhanye ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye boba bari hanze ndetse n'abari imbere mu gihugu? Ni ukuvuga ko kumvikana ko hagati bafasha Ndayishimiye gutwara igihugu, ubwo bumvikana Ndayishimiye ivyo ntibikunda. Ni ukuvuga bamushize ku butegetsi bazi ko ari ikintu agiye kubamarira, ariko ubu tuvugana nta kintu yabamariye kigaragara. Ni ukuvuga ko rero bashaka kumwikura ku gakano, bakashira uwabo bifuje, uwabo ashobora gukora ibyo bamutegetse. Ariko Ndayishimiye abona ko akora ivyiwe, ivyo byose yiyumvira nivyo ashira mu ngiro. Ni impamvu rero abategetsi uri kurabona batandukanye, aba harimo Ndakugarika, Prime Niyongabo, yega ni benshi na Reverend kuri burya arimo yene kiganza ciwe kirimwo, harimo umukoko kwiwe, bajya bose ubona ari ibiganiro ariko barakora mwibanga ryimbitse Ndayishimiye adashobora kumenya. Bakora ibiganiro rero hasi hejuru. Wibuke koko na Ndakugarika yigeze kuvuga yuko abateye cagiye bateye Musigati mu ntara y'Ibitoke, yavuze ati abateye n'abahungu barumuna bacu ni bene wacu, abaturazinanye.
byumvikana ko abateye baje kuri gahunda basanzwe bavuganye. Kumva rero ngo bazovuga ngo nimve turateye inje mu Burundi, kumva ngo nirede tabara inje mu Burundi, bijya azoba ari byo barivugisha n'ibitwazo byitwazo, ariko buriya hateguye ibitero bikomakomeye bivuye hagati mu gihugu, kandi kugira ngo bigaragare ko ari bavuye hanze y'igihugu bateye, bazokwinjira mu ntara nyene zihana imbibe n'igihugu cacu, bazokwinjira baturutse mu ntara za Cibitoke, za Bubanza, ntara za Makamba ngo bavuye Tanzania, Makamba Rutana hariya, canke binjira no mu Kirundo bavuga ati bavuye mu Rwanda. Ariko vyumvikana neza yuko ibitero vyateguwe byo gukura Ndayishimiye ku butegetsi, ariko ntaze yicure ko ari abansi bavuye hanze y'igihugu. Naho konde ndakwereka yavuze ati abahungu ni bene wacu ni barumuna bacu, bazo bavuye hagati mu gihugu, ntihagire uzosimbwa n'umutima avuga ngo bavuye handi hanze. N'abari handi mu gihugu cacu nyene bamaze gutegurwa barahari, inama zarabaye hamwe CDFDD, imbonera kwezi zateguwe zakoze formation tuzibona hirya no hino mu hinga itandukanye. Ega n'abageni bazokora ibyo bitero nta nabandi bazova handi hantu, n'abageni bavuye muri CDFDD, imbonera kure zashiririye zaronse inyigisho zihagije za gisirikare. Kimwe mu bintu bakundira Perezida Ndayishimiye nuko ataja yihishira canke ico yumvira ngo akinyegeze, aja nk'akabivugira ku mugaragaro. Mu minsi heze mwarumvisha avuga ati burya mu kwezi kw'icumi harabipfuza ko buno butegetsi bwoba bwarasambutse, kandi ntiyabeshe n'ivyo. Hari abagomba kumutembagaza none munsi barahari ntaho baroye, kuko abagomba kumutembagaza none munsi bari kumwe muri ubwo butegetsi. Ariko nanone nkuko warohejeje kubivuga, Ndakugarika yarigeze gushikiriza ijambo avuga ati aba bakora ibi bitero ni bene wacu n'abana bacu. Ngira kubatibuka ico gihe Ndakugarika bivuga ni amajambo yavugiye mu ntara y'Amabayi nk'umushikiranganje wa mbere. Ico gihe yari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, ariko yarazi neza ibiriko biraba mu gihugu. Nawe rero atari y'umunwa ati ntibabahende ngo nabavuye hanze y'igihugu, aba bari muri mwebwe kandi nibo bariko barahungabanya umutekano. Gatubanze twibukiranye gato uko Ndakugarika yabivuze muri ico gihe. Nakoranye n'abatangiwe uyu munsi rero nifuza gukorana namwebwe, ifuza bahamagarira n'ikihe ntajya umuntu n'umwe ajya umunwa irashobora gufutangana yose igaruka amaraso nyine bw'embura zitondetse, irashobora gufutangana umwe wese yitegura tumukurikire. Iterambere nta terambere riba ahajya mu mahoro, rirabaho urafise amahoro mabare aho mufise aho ni byiza cane ko namwe muzi ko ata mahoro mufise. Ikibakoranije ngaha rero nico kibazo c'amahoro n'umutekano ngaha muri komine y'Amabayi. Kubera iki abanyamabayi murazi ibihe vyose twaciyemwo, icyo twagiye turacamo byose mwarabibanyemo. Rero karacungani abanyamabayi duhinduke nk'aya mugani w'ikirundi mwete mubwire muteza umuhoro, bigateza umuhoro bigateze iminsi kugira abari b'umutekano abari kimabayi izateye izovayo iva muri mwebwe nta handi iva. Rero sasa bambaye ingofero zisa gute, muzaze kambaye ingofero zisa gute, bambaye ingofero zisa gute, muzaze kambaye ingofero zisa gute. Cyatuye ya nyuma urabona ko abasirikare bafite bambaye ingofero zitukura bisigura iki? Uyo ni Gervais Ndirakawuca ati mabaye umutekano nta bandi bawuhungabanya ni twebwe nyene. Bisigura ko mu butegetsi ubwabo barazi ko hari abantu bagomba guhungabanya umutekano kandi bagakorana n'inzego z'igihugu. Hari inkuru zavuzwe mu minsi iheze ko ku mbibe z'u Burundi hegeranirijwe abasirikare batari bake, imbonera kure, ibirwanisho bikomakomeye. Hari ubwoba bwinshi mu gihugu ko umwanya n'umwanya ashobora kwaduka ibitero bidasanzwe. Ubu bwoba ubutegetsi buhari muri kino gihe butebwa n'iki? Ega mu gihugu kitarimwo indongozi nyene abategetsi bimvamwo n'abanyagihugu, ni kuvuga abategetsi bahari ababiyumvamwo ni igice kimwe c'abanyagihugu, ikindi gice kindi ntikibiyumvamo. Benshi baturatujwe, benshi barara badasinziriye, urabumva iyo utari umugambwe CNDD-FDD ugataha mw'ijoro bakwaka amafaranga atagira uko angana, amafaranga hagati y'ibihumbi 20 canke ibihumbi 10 umuntu muto muto,
bivuga ko rero hari abantu batamwiyumvamwo batimamwo ubutegetsi buhari. Niyo mpamvu rero buri yama yica ko abantu bazotanga indaro ku bantu bavuye hanze b'abagwanyi. Niyo mpamvu ubona ko bashira umutekano bagacunga umutekano cyane cyane ku mbibe, ugasanga abasirikare ni benshi ku mbibe bakavuga ati mwana umwe turategwa, abantu bari mu gihugu tutavuga rumwe, imigambo tutavuga rumwe ishobora kuzana abantu bavuye hanze baje kurwanya igihugu, bashobora kubaha indaro bakadurumbanya igihugu. Niyo mpamvu rero ubona ko imbibe zose zakikujwe abasirikare, ariko bitabuje ko abagwanyi bamaze gushikana mu gihugu c'u Burundi ubu ntibuca bakavuga bati abagwanyi batwinjiranye, ariko ibyo bicura nabyo nibyo. None ko bavuga ndavuga ko bavuga ati ubutumwa bwo mutiza umuhoro bari mu gihugu, rega abatera igihugu bari mu gihugu bamaze kuhagera, nabanyene babwenda ishimiye ntiyumva bati kuruku ntakuru uko bamubwiye agakora ibyo yishaki. Abo rero nibari hano mu gihugu, nubwo rero bacunga imipaka hirya no hino ntaco bari ko baracunga umutekano. Abatera igihugu bari hagati mu gihugu bamaze kuhagera, umwanya n'umwanya bashatse guhindura ubutegetsi. Nivyo nakubwiye nti ejo canke hirya y'ejo uzokumva ubutegetsi bwahindutse bwa Ndayishimiye, kuko Ndayishimiye nakagozi gasigaye karegetse gatoyi gusa ubundi bakamukura ku butegetsi. Ndayishimiye rero ntacunga imipaka, acunga abatari bo, ahubwo bakwiye gucunga cane gusumba niwe yakorana mu nzego zitandukanye, n'aba Prime Niyongabo, n'abandi kugarika, n'abavande kuriyo, n'abandi bategetsi batandukanye. Abo yibaza ko ari abansi, ahubwo si bo bansi. Abansi bakuru nabo bamwihisha ko nabari mu butegetsi basangiye amabanga yo kurongora igihugu, kandi benshi muri bo bavugana nabo abo nyene ngo bahungiye hanze ntibazomutera. Iga benshi bavugana nabo nyene mu nzego zitandukanye. Kumva ko rero nari nyango bariko bavugana na Reverend kuri ifi ntagitangaza kirimwo. Kumva ndakugarika ya telefone Pacifique ni nazo ntagitangaza kirimwo, baravugana ukuri kwamye. Niyo mpamvu rero gutera igihugu ntiyicure ntikeke ingufu ziva hanze, ingufu zizomutera zimuka ku butegetsi zihano hagati mu gihugu. Bari mu mbonera kure, bari mu CDFDD, bari muri abanyene yibaza ko batomutera, kuko impamvu kibigaragaza muri komisi yezo ko hari makete yatowe ku kimba c'umukuru w'igihugu. Haya makete yatowe ku mukuru w'igihugu baza ko yataweho n'abahungiye i Burayi, yataweho n'abavuye mu bihugu bahungiyemo hanze. Haya makete yataweho none barongoye ubutegetsi, bari mu mugambo uri ku butegetsi bashika ku kirimba ciwe. Nta muntu rero yahunze igihugu yanditse ajya makete ngo azayate ku kirimba ca Ndayishimiye habana intete. Akira rero makete yatawe n'abantu bakwana mu butegetsi. Byumvikana ko rero abandi tuzajya makete n'ubu ntaho bagiye n'ubu baracahari, umwana umwanya bwa bitege kwasha kumutembaza ku butegetsi. Hari amakuru aravugwa cyane, ni amakuru ari kana n'urwanurwa ko uwahoze arongoye umugambwe CNDD FDD akaba ari n'umwe mu batanguje urugamba rw'uwo muhari, kiri umuhari ubwana mu ishamba. Uyu nawe akaba ari Hussein Rajabu, akaba ari n'umwe mu bantu bafise ivyo bakoze bitari bike muri CNDD FDD. Yarapfunzwe ariko mu nyuma kubera ukuntu yarakunzwe n'abagumyabanga yarashoboye gutorokeshwa ibohero. Bivugwa ko Hussein Rajabu yabagiye gutahuka mu gihugu c'u Burundi. Ivyo babivuga bafatira ku makuru agize imisi avugwa, ariko nanone no ku mbuga zivuga kuri Hussein Rajabu, cane cane ku mbuga ngurukana bumenyi hari amakuru agize imisi aratangazwa vyerekana ko Hussein Rajabu yabagiye gutahuka mu Burundi agafatanya n'abandi kubaka igihugu ndetse no kubaka umugambwe. Bamwe bavuga ko wasambuwe kandi ugasambugwa n'abategetsi bariho muri kino gihe. Hussein Rajabu bibaye agataha, byo babivuze iki kuri politike mu Burundi? Ndavuga ko Hussein Rajabu aramutse yagize amahirwe agataha mu gihugu agasangira n'umugabo CNDD-FDD kubaka igihugu, yaba amahirwe cyane, yaba n'intsinzi mu CNDD-FDD, yaba intsinzi ikomeye cyane, kuko buriya Hussein Rajabu uwo batavugamo yari inkuru nziza, kandi inkuru nziza nawe ubu ntakiriho, ubona ko bava ko yapfuye. Dufata ko yapfuye inkuru nziza, ariko Hussein Rajabu aramutse aje akavuga n'abategetsi bariho ubu, abarongoye CNDD-FDD nka Ndikuriyo, y'abarongoye igihugu nka Ndayishimiye, abategetsi batandukanye nashaka cyane tuvuge mu ndongozi za CNDD-FDD. Aramutse aje bakaba bumvikana bakavuga rumwe agataha mu gihugu c'u Burundi, umugambi CNDD-FDD ukiyubaka, bakagira byinshi bahinduye, kuko umugambi CNDD-FDD watakaje akarangamutima kuva bagishika ku gihugu, hajyo bagiye badahuriza ko. Ariko
Usene Jabo bavuga yuko bafite ibyo bapfundikiye mu ishamba, afite ibyo banditse hakiri kera bagenderako. Yibajije gusubiza akaranga mutima umugambwe CNDD-FDD, umugambwe rero woheze ugafata ijambo mu gihugu kandi abantu bose bagasubira bakawiyumvamo. Usene Jabo rero aravuga ati umugambwe tusubize akaranga mutima nkuko twari twayipanze kuva na kera, umugambwe usubire ufate ijuje n'ijambo nk'ibyo wari ufise kuva kera, baheze bawukurikire umugambwe. Ariko ubu rero benshi bagiye bawuva ko, benshi bagiye bashwiragira baja hirya no hino, naho ubona rero abantu kubona abantu barahunze igihugu bari muri CNDD-FDD bwa n'akambaro k'ibara. Abantu b'abategetsi batandukanye bari mu mugambwe CNDD-FDD usanzwe utwara igihugu, ariko kumva barahunze, iyo biratukisha umugambwe. Usene Jabo aravuga ati ngiye gusubiza umugambwe uko wari uri kuva kera, aba intama zisubira amaze ganize mu ruhongore rumwe b'ubusho bumwe, hama rero baheze bubaka umugambwe bubake n'igihugu. Ariko rero ndayishimiye ntaravyumva neza kubera ko afise ubwoba bwinshi cyane ko Usene Jabo aje mu gihugu ashaka kumukura ku butegetsi vyihuse, kandi bishobora no kuba vyo akamukura ku butegetsi kuko aramutse aje benshi bamwimvamo Usene Jabo hirya no hino. Abantu batandukanye bazi politiki icarico bashaka ko Usene Jabo azotwara igihugu, kandi aramutse atashe mu gihugu rero azafise amahirwe menshi agiye kwitoza buya bamutoye 100%. Ntuvuye ngo kwitoza hamwe ndayishimiye ngo utwa ndayishimiye ntajwe imwe yoronka kuri Usene Jabo. Ntuvuye rimwe n'umwanya Usene Jabo arifuza gutaha, kandi ibiganiro byo gutaha ariko aravugana n'ababijejwe umwana umwanzo ko bashitse mu gihugu cy'u Burundi yagaza ni wacu. Ntuvuga ko rero Usene Jabo tumwitege hano Bujumbura rero tuzokuva yahageze hano. Yega n'ubu turavuga ngo ashobora kuba yahageze muri politiki, burane politiki n'ikintu cagutse cyane, ashobora kuba amaze iminsi hano Bujumbura usanga niho yibereye. Mwibuka ko Agatogwasa yamaze imyaka 3 yibera hariya mu Rutovu Ibururi, ariko awiyoya kandi Agatogwasa atavuga rumwe na wiyoya yamubitse imyaka 3 abantu batazi iyo gwasari. Ntubu rero usanga Usene Jabo yibereye hariya Makamba kwa Rivera ndekuri ari yibereye, usanga yibereye hano mu Cibitokiwe ubukinanya na ukabanda kugarika ariho yibereye. Usene Jabo rero ntakiri kure, ari hano hafi, kandi politiki yakwikenera hagufi. Umwana n'umwanya rero uzokumva yinjiye mu gihugu, hama politiki aheza ikine ari hano hafi atari kure y'igihugu. Hari abantu begereye Usene Jabo bakurikiranira hagufi n'ivy'amakuru ye, bashira habona bimwe mu bintu biba bidatangarizwa hejuru, ariko bavuga ko no mu bintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi harimwo nk'ikena ry'igitoro, harimwo ico cuka kibi, kutumvikana hagati y'abategetsi. Usene Jabo vyose baba bifisemwo uruhara, ariko ivyo gutahukana vyo nyemba ari mu gihugu tuzobimenya, kazoza kazotwereka ukuri. Ariko ikiboneco nuko muri CNDD-FDD hakenewe impinduka, kuko umugambwe wo waramaze gusambuka, waramaze kwicamwo imirwi, kandi biboneka ko nyene aho biganisha atari ahantu heza ku mugambwe CNDD hatagize igikorwa, nk'uko Usene Jabo agomba gutahuka agashira ku murongo ivyatabagajwe n'umugambwe n'abari mu mugambwe, cane uri kwisonga akaba ari Evariste Ndayishimiye. Hari ibiganiro biheruka kuba canke vyari vyatanguye hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aba mu nzego z'iperereza ku bihugu vyompi barahuriye mu ntara ya Kirundo mu ibanga ntangere, bagirana ibiganiro vy'ukunagura umubano ndetse no kunoza ivy'umutekano. Ariko Perezida Ndayishimiye nkuko nyene adahagarara ku ijambo ryiwe, yarasubiye aragiriza u Rwanda ko ngo ibibazo vyose cane ibibazo vy'amoko vyose nyendamuvano ari u Rwanda. Ano majambo ya Perezida Ndayishimiye acyoza ibindi bihugu, mu gihe ibindi bihugu biba biriko birakora ibishoboka vyo kugira imigenderanire inaguke ku mutegetsi. Amajambo mwene nkaya aba CNDD-FDD abarundi muri rusangi bayafata gute? No kuvuga ko amajambo yashikirije muri Ndayishimiye siva ngo yarakuye ku mutima canke yarakuye ku kandi mutima ka CNDD-FDD. Muri Ndayishimiye ibintu avuga ni ibintu yiyumviraho nyene, ntazi gutegura umugambi avuga ati nzovuga iki iye ndabigezweho arivyo ngenderako. Ariko Ndayishimiye ibintu avuga barashaka kumwandikira ibintu bakamutegura discours azaja kuvuga ahantu, yagerayo iyo discours akayihoza akavuga ibyo yishaki. Kubona aravuga ko u Rwanda rero rushobora gutera u Burundi, akavuga ko yafunze imipaka nyine ihuza u Burundi n'u Rwanda, bya byose siko bose babihurizako. Pierre nivyo yiyumviye yikuriye umutwe wenyene, ivyo vyose yiyumvira ati ngiye kugara imipaka, ivyo byose akashagana akayifunga. Kandi bya byose bivaneke nuko afise ubwoba ko natwara igihugu, kuba batamwiyumvamwe rega nawe arabizi.
kuba atwara igihugu c'u Burundi, kuba babona abanyagihugu batamwiyumvamwo nawe arabizi, ahorana ubwoba rero kumwanya n'umwanya rero ubutegetsi atabufise mu ntoki, atabufise mu biganza, kugira iyo utwara nabi nawe uvyiyumvamwo. Kandi rero kubona rero ibi bitoro vyarabuze, kubona ata matara ahari, kubona amashuri menshi ata ntebe zihari, abanyeshuri biga bahagaze, ubona ko abigisha basigaye birirwa mu mbonerakure batacigisha, ntagisha ubakomakoma, ubona ko amabarabara menshi yarasivye, ibinogo vyuzuyemwo umenga n'urubuga mu mabarabara aho uciye hose, nta barabara Ndayishimiye ariko arakoresha. Ivyo vyose bikabigira bikabitukwa Ndayishimiye. Bivuga ko Nyangoma yigeze kuvuga yuko iyo amabi yateye mu gihugu, iyo inzige zateye mu gihugu, vyatokwa umwami yimye ico gihe. Ndakuvuga rero Ndayishimiye nawe amabi yose kuba mu gihugu erega bituka umukuru w'igihugu, bakavuga ati yimye nabi, yatwaye nabi. Kandi Ndayishimiye rero amabi yose kwaraba umuntu wese ariko aramuvuma, buriya avuga ati uvuma na benshi ugatota. Ndayishimiye rero abantu benshi baramuvuma, abavyeyi baramuvuma, abavyeyi babuze ababo baramuvuma, kubona abanyeshuri batariko baja kw'ishure nk'uko bisanzwe batariko bariga baramuvuma, kubona rero yamanu ahorana ubwoba rero muri we, niyo mpamvu afunga imipaka avuga ati barantera, ntabwo nta mutima uri mu nda rero aba afise buri kanya ariko arahungabana. Ndayishimiye rero kubona umwana umwe yafunga imipaka akabashira abasirikare hirya no hino, ahorana ubwoba ko umwana umwe yamukubita kudeta ava ku butegetsi, kandi ivyo naho mbwa vyicura bitabaye umunsi bizoba n'ejo canke hirya y'ejo bazomukura ku butegetsi. Ivyo bica tujana ku nama bivugwa ko yabaye, ni inama y'abajenerale muri CNDD-FDD mu butegetsi bwa Ndayishimiye. Iyo nama bivugwa ko yapfundikiwemwo ibitari bike, havuga icokogwa, ariko nanone iyo nama ikaba yarabaye mw'ibanga ntangere. Iyo nama y'abo bajenerale baba baremeje ko Perezida Ndayishimiye vyanka bikunda ategerezwa gukugwa ku butegetsi. Ivyo kandi bikaba ngo vyoba vyarabaye mu gihe mu makasirikare mu gihugu cose hagiye haratangwa amabwirizwa, ayo mategeko yagiye atangwa mu nzego z'igisirikare, ntawuzi amategeko bahawe nayahe, ariko vy'ukuri biraboneka ko icuka atari ciza mu nzego z'umutekano, ndetse Perezida Ndayishimiye nawe ubwoba bukaba ari bwinshi cane. Twitega iki nko mu myaka ibiriza mu gihe Perezida Ndayishimiye yoba akiri ku butegetsi, canke amatora tugira twinjiremwo arashobora guhindura ibintu bitandukanye nuko abantu bari bavyibaza? Oya, abantu benshi urabona ko bararemerewe n'intwaro ya Ndayishimiye. Buriya ntuvuga ngo twitege iki mu myaka ibiri iri imbere. Buriya Ndayishimiye imyaka ibiri inanije abantu benshi, irabaremereye. Kurangiza iyi manda rero nawe nyene ntabona ibiva n'iyo bija. Urabona ko bavuga ko Uburundi bukenye kandi ngo bufise inzahabu. Izo nzahabu zirahari hariya mu Kirundo, Busoni zaratowe, aha mu Cibitoki hirya y'ejo ngo batoye izindi, mu Rutana hari izindi, ariko izo zose zirahari zikimbwa. Ivyo avuga n'ivyo zirahari, ariko ziribwa n'abandi, ntiziribwa n'igihugu, ziribwa n'akagwi kamwe kamwe, bagenda bakazimba bakazishora, amafaranga avuyemo akagaburwa nabo nyene bazimvye hamwe na Ndayishimiye. Ni ukuvuga ko Ndayishimiye rero kubona amara imyaka ibiri ariko iri ku butegetsi azora kutaniza igihugu, ni ugutera umuzigo abarundi, nta kintu azoba ariko arakora. Ahubwo ikintu twocitega mu minsi iri imbere, niyo atora abashinga amateka muri amatora twimirije mu kwezi kwa gatanu mu kwa gatandatu muri mwaka nyene, bashobora guhindura ibintu nabo. Abashinga amateka bashobora guhindura ibintu, abakenguza amateka bagahindura ibintu, ugasanga bahinduye umukuru w'igihugu. N'amashinga amateka n'abakenguza amateka zishobora gukorana, zagisho zifunditse, bati vyabaye kuva kera umukuru w'igihugu nk'uyu nka Ndayishimiye ntakwiye kurongora igihugu imyaka ibiri isigaye. Bashobora guhindura ubutegetsi bakashira ubundi biyumvamwo, kandi igihugu kiravyemera, kandi nabo nyene baravyemerewe kuba bahinduye umukuru w'igihugu. Ndayishimiye rero kubona ari ku butegetsi imyaka ibiri isigaye, nta kintu kinini twomwitegako. Ivyamunaniye kurangura mu myaka 5 iheze ari ku butegetsi, ntitwovyitega mu myaka ibiri isigaye. Buriya ivyanse kuva mu ntango, ubu nta kintu kirekire asigaje kutwereka. Buriya iminsi isigaye ni nk'igutegurira amatora akurikira, niyo gutunganya igihugu mu bintu vya nyuma nyene, n'ahandi vyibanze. Yatweretse ko atakintu ashoboye, yatweretse ko mu myaka 5 iheze atakintu na kimwe yarashoboye. Niyo mpamvu rero uretse kunaniza abarundi mu myaka ibiri isigaye, nta kintu twomwitega ko kiri imbere. Kandi vyumvikana ko n'imyaka yamutse ayirangije akayitwara, akatwara igihugu mu myaka ibiri isigaye,
igihugu kizoba cononekaye gusumba aho kigeze uyu munsi nuvuga kizogenda gisubira inyuma nk'ibirenge muzoba mubibona namwe muzoba muhari. abenshi bati umugabo yari Nkurunziza twabibonye ari uko atagihari, benshi bavuga ko Nkurunziza ataco yakoze, ariko perezida Ndayishimiye yaje ahuhura n'ivyahuka ati perezida Ndayishimiye ntaco yamariye abarundi nta nico yemirije kubamarira. Mukato turaza kugaruka ku yandi makuru atandukanye ariko aravugwa, aho tuza kugaruka nanone ku makuru yandi twamaze kumenya ku biriko biravugwa kuri Gervas Ndirakobuca ndetse na Prime Niyongabo. Turaza kuvyinjiramwo mu buryo bw'idonido tubahe umuco kuri ayo makuru avugwa, ndetse turaza no kugaruka kuri Reverien Ndikuriyo kuva avuye mu gihugu c'abarabu, mu bihugu vy'abaraho yari yagiye kwivuriza. Muri kino gihamagara yiwe yifashe gute, ese muri CNDD-FDD ho vyifashe gute? Dufise inkuru nyinshi cyane tuza kugenda turabashikiriza. Reka mbakengurukire rero mwese mwabanye natwe kandi mubandanya no kudukurikira kuri nombanesha kure ya ICTV ndetse na Iwacu TV. Ndagushimiye cyane Salvatore ku mwanya duhaye muri kino kiganiro. Murakoze cyane nimwe kudutumira twaje kugaruka mugira mu bamwubahwe na Gahwane.